Hello bakunzi ba Elike Burundi TV turabaramukije hano muri kumwe na Nini Tekiste Queen Dola Capital. Hano mubona turi mu Karonda ndabona umuntu ariko aracapa hajya ngenda mwegere ndamubaze hariho byinshi bishobora. Gute? Sawa. Bakomeye. Yego. Amakuru yawe? Neza. Usanzwe ukora akazi nyabaki? Usanzwe ndi umucafyi nkuko mubibona. Okay, none aka kazi kawe kamazemo igihe kingana gute? Novuga si imyaka myinshi novuga kishika nk'ibiri. Imyaka ibiri yonyene. None aka kazi kawe baguhemba gute? Nuvuga baguhemba bivanye n'akazi nyene baguhaye nimba ari kanini amahera ni menshi nimba ari gatoya amahera ni mato. Ama mwitwa bande? Kwizina nahawe n'abavyeyi nitwa Thierry. Ariko nkabanzwi kwizina rya Tijo Master Imperamen Badman. Hama zaganza gute kwishuri warabandanije canke wakatiye hagati y'amashuri? Kwishuri kwiga ibi byo gucapa canke kwiga nyene bisanzwe? Kwishuri bisanzwe. Ndaciga sigaje umwaka umwe. Hama ibi navyo wabimenye gute? Ndavyisanzemo. Na muntu numwe yakwinjije muri aka kazi kawe? Aya. Wisanzemo ucapa? None abantu bo ngaha bavyakira gute? Ntibavyakira nabi gusa bavyakira neza nyene. Bavyakira neza? Barakwitaho? Na bifu bakugirira? Aya. Aho ni sawa kweli. Ahama woshobora gutanga nimero yawe ku buryo abantu bagukeneye bazora bakuronka byihuta? Nta kibazo, nimero yanje ni 6771 merci sana. None ubona woshobora gukora iki kugira nyene bagukunde cyane nabo hehe bose baze kukurondera? Ibikorwa byiza ahanini nivyo bituma haza n'abandi bivanye n'ibikorwa waberetse. Aho ni sawa. Rero ikintu twoshobora kugusaba nkatwe hano woshobora nko gutera kamo urundi rwaruka ngaha mu Karonda hari abasore benshi cyane atakazi bafise bicaye uko nyene ataco bariko barakora ukabigisha umwuga nawe. Je aho ngeze singeze ntanambwe nini ndaronka yo kwigisha abandi. Naje ndacayiga. Uraciga? Hari umuntu sinanonsonsora neza. Hari umuntu abigufashamo? Hari umuntu ahora abinyereka bukebuke. Abikwereka? Aho ni sawa. None nta muntu numwe ufise agufasha akazi? Amfasha? Mu bintu urose nk'akazi nk'akaraka? Ni jewe nyene. Aho ni sawa. Hama murakoze cyane abakunzi ba Elike Burundi TV mwadukurikiranye. Yari jewe Tekiste ni Queen Dola Capital. Hama merci. Bye.